Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri iyi mbonesha kure y'Umuhuza TV. Ndagwaye ikaze aho woba uherereye hose, waba dukurikiye uri mu Burundi, waba uri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure, ndaguhaye ikaze ntuze gucikwa. Akari inyuma karahinda. Perezida Varisito Ndayishimiye yagabishije barundarunda amafaranga bakayanyegeza, abenshi bavuga ko ari karatwenza ndetse vyakurikiwe n'igikorwa gikomeye cyane aho ibanki nkuru y'igihugu BRB yahinduye inoti z'ibihumbi 10 ndetse n'ibihumbi 5. Bwa mbere Varisito Ndayishimiye yagize ati naravuze ko ivyo bifaranga munyegeje nzobihindura ibipapuro, benshi batangura kuvuga ngo n'amajambo gusa, none murabibonye. Amwo kwibuka ko BRB yashinze ko inoti zahora zizoba zasubirijwe zose mu banki, hari rero kwiyi tariki ya 17 kwezi kwa gatandatu mwaka 2023 umuntu wese imbere yakaba yararekuriwe kuja kubitsa atarenga miliyoni 10 mu gihe amashiramwe yari kuriwe kujana miliyoni 30 ku munsi. Ivyo vyose rero bikaba byarategekanijwe mu gihe c'imisi 10. Hari abemeza ko amahera yabo yoba yarabaye ibipapuro, hari bihangange bitandukanye vyoba byaranyegeje amahera, benshi bagatekereza ko Alengiyome Bunyoni yoba ari mu bambere, dore ko no mu minsi iheze amakonti yiwe yoba yarafatiriwe ni banki y'igihugu BRB. Varisito Ndayishimiye muri izo ngingo zose agenda afata nizo kurwanya ababandanya gusahura itunga ry'igihugu. Gerase Ndabirabe we akaba yifuza kuzana mu gihugu ibigano nk'ivyo yahora atanga kiri ku rugamba, harimo kubamba abantu abacuritse, ukubakubita inkoni zo mu nda no mu mugongo, gushika amahera bariye abavuyemwo. Ivyo yabishikirije nawe ariko aragaruka kuri iyi ngingo y'abanyonora amatungo y'igihugu. Turaza kubigaruka ko fyona kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako. Alengiyome Bunyoni yarafunzwe ndetse inyuma yiwe nta bindi bihangange bitandukanye vyoba byarafunzwe uretse ibikorwa ko amatohoza. Ivyo vyose rero bikabandanya vyerekana ko umukuru w'igihugu hari ingingo yoba yarafashe kugira ngo itunga ry'igihugu rigaruke kandi Uburundi bwongere butere imbere, inyuma yuko hari akagwi k'abantu ubwiwe yagumye avuga ko koba karatembagaje ubutunzi bw'u Burundi. Ese ingingo yo guhindura amanoti yateguwe ryari? Ingingo yo guhindura amanoti yatangajwe ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu, ariko amanoti mashasha yakozwe mu mwaka uheze ku itariki y'indwi ukwezi kwa 11 mwaka 2022 nyene. No kuvuga ko amanoti yakozwe amezi 7 mbere yuko ingingo imenyeshwa. Hari haciye amezi 2 neza na neza General Alengiyome Bunyoni aboyikujwe mu banga y'umushikiranganje wa mbere. Hari haciye amezi 2 nyene Lieutenant General Gabriel Nizigama kuwe kuba umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vya gisivile. Muri ayo mabanga yari yarihaye ububasha budasanzwe bwo kugenzura ibikorwa vy'ibanki nkuru y'igihugu BRB. Yandi majambo bano bategetsi bapfuye gukurwa mu mabanga, ubwo nyene haca harategurwa mwibanga umugambi wo guhindura amanoti, mu gihe abo bategetsi bakekwa ko bari banyegeje amamiliyaridi atari make. Muri ntwarane uyu mwaka Perezida Varisito Ndayishimiye yaragabishije ababika amahera menshi cyane mu nzu zabo ko bazotangara bavyutse basanga amafaranga bafise yamaze kuyahindura ibipapuro. Nkuko twabitanguriye ku mumfunyapfunya, Cogere yasaba ko bonyaragasa kuyajana mu banki. Cyo benshi batamenye nuko yavuga yaramaze guheza igikorwa cyo gukoresha amafaranga amashasha. Jambo ryari rimeze nk'umutego kugira abanyegeje ayo mahera biyerekane, maze n'ivyagirije ivyorohe kuri bamwe nka General Alengiyome Bunyoni. Vyabaye rero homengo ni inkurikizi yuko ibihangange vyagabiye Perezida Ndayishimiye mu kutuba ijambo yavuze muri ntwarane 2023. Ariko sivyo, ijambo yarivuze amaze amezi ane yari karakoresha mu mishinoti zishasha. Siyo ngingo yo guhindura inoti yoba yarateguwe n'abandi n'abagabo batatu. Kimwe mu bintu bitangaza benshi ni ingene ingingo yateguwe amezi 7 ariko ntimenyekane kandi abo yerekeye ubwa mbere. Hari abantu bafise amasoko menshi cyane ashobora kubaha makuru mu nzego zose z'igihugu, bakekwa ko banyegeje amamiliyaridi menshi mu nzu zabo. Bari bazi ko BRB ifashe ingingo yo guhindura amanoti bazoca babimenya kare, ariko siko vyagenze, batangaye mu bandi. None vyagenze gute ngo abantu nka Bunyoni canke Tibiya ntibamenye ikintu kiriko kirategurana na BRB kandi bafise yo amasoko akomeye cyane yarasanzwe baha makuru?
makuru dufise avuga ko ingingo yateguwe mu ibanga ntangere na Perezida Varisito Ndayishimiye, umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca be n'umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu Ben Dieudonné Murengera-Ntwari. Abandi bategetsi bo batamenyeshejwe iyo ngingo, abagize leta nta na kimwe bigeze bamenyeshwa. Amakuru dufise avuga ko umukuru w'igihugu we nyene yoba yarigiriye hanze kuvugana n'ishiramwe ryakoze amanoti mashasha. Amakuru kugeza uyu mwanya wenda tudashobora kwemeza avuga ko yoba yabikoranye n'ishiramwe ryo mu gihugu tudashimye kuvuga, ryo ngo ryoba ryazanye amanoti mashasha rivuga ko rije kurondera isoko ryo gucukura ubutare. Makuru rero ajanye n'iryo shiramwe dushobora no kuyemeza, turacarondera ivyemezo. Iyi ngingo yafatiwe mu karwi gato cyane, byaragize n'ingaruka ku kungena igikorwa cyo guhindura amanoti cariko kiragenda kurondera kugumya ibanga, vyatumye inzego zibikora zititegura neza, bica bivyara akajagari kagiye karaboneka kuva mu ntango. Abanyagihugu bidoga niko abategetsi baza baragerageza gukosora bitateguwe neza. Niyo mpamvu hagumije haboneka amatangazo y'urutavana akava mu nzego zitandukanye. Uko bukeye nuko bwije haronkwa amatangazo mashasha akosora ingingo ya mbere ya BRB, ariko navyo ni vyiza ko baboneka ko abategetsi bariko barakurikirana ingorane abanyagihugu bariko barahura nazo muri ico gikorwa co guhindura inoti z'ibihumbi 10 ndetse n'ibihumbi 5. Abantu barunze amamiliyaridi bayakuye hehe? Ni insiguro nyamukuru mukuru wa BRB yatanze ku catumye amanota ahindurwa, nuko ibice 60% by'amanoti y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 tarazwi iyo anyegeye. Ntiyahejeje avuga ingene ayo mafaranga ngara mu mamiliyaridi y'amarundi. None abantu batunze ibice 60% y'amanoti yose Burundi bakuye amafaranga ngana gutyo kose. Ni ikibazo abantu benshi babandanije bibaza. Mu bategetsi bo hejuru rero hagize yicashikiriza yavuze ko ico kibazo cyavuye ku ngingo ya Perezida Nkurunziza mu kiringo ca gatatu. Yavuze ko Perezida Nkurunziza yarekuye ko BRB ifyatura amamiliyaridi menshi y'amafaranga y'amarundi. Ayo mahera cahabwa bamwe mu bihangange mu butegetsi b'intwari rwiza tunga bari begereye Nkurunziza. Umugambi bawise cofinancement, mbere yo kuraba ingene ayo mafaranga yakoresha mu gusora ibintu hanze kugira haboneka amafaranga mvamakungu, hanyuma banagarure n'ibindi hanze. Ariko amafaranga ntiyakoze ivyo agenewe, benshi bahavuye baja kuyarundi wabo, yandi bayakoresha mu kugura amafaranga y'agaciro yari asigaye ku isoko mu Burundi. Ingingo rero aho gufasha igihugu mu kukizanira amafaranga mvamakungu yavuye ituma ibifaranga ry'u Burundi rita agaciro. Ubutunzi bw'igihugu bwarahapfiriye bikomeye, ariko Nkurunziza we yahungukiye ko bihangange vyamugumye ko. Kiringo ca gatatu hari n'abajenerali benshi mu begereye Nkurunziza bahindutse abatunzi bo ku rwego rwo hejuru canke ba miliyarderi, bamwe baranafise n'ibisata vy'ubutunzi bigabira. Muri kino gihe rero bireze kumva ko generali kanaka yaguze urupangu rwana kama miliyaridi nk'icumi. Umuntu akibaza iyo bakora ayo mahera menshi yavuye muri izo ngingo z'akamaramaza za Perezida Nkurunziza. N'abarwiza tunga rero bahatomboreye kubera bameze nk'abo bakomisiyoneri baba generali. Hari amafaranga menshi cyane y'abo bantu yanyegejwe kuko badashobora gusigura iyo bayavanye. Benshi muri bo muzi bitwa ko bari mwiragi rya Nkurunziza berekwa n'ingingo za Perezida Ndayishimiye kuko babona ko zibangamiye ubutunzi bwabo. Benshi ntibanamwubaha. Mu ntango y'ubutegetsi bwa Ndayishimiye hariho amashirahamwe yahawe amamiliyaridi atari make, nayo nyene atakoreshejwe ivyo agenewe. Harya Perezida Ndayishimiye yaravuga ko azaba afise ayo mahera, ico gihe rero ntiyariko arabesha, yarabizi neza. Bamwe mu yafise barakoreshejwe inama yo kuhanura ngo bayajane mu banki, nabo baranka baregetse ko ari umutego, kandi ko ari wo mu gihe n'amafaranga yandi yaza yamaze gukoreshwa. Perezida Ndayishimiye nabo bateguranye ingingo yo guhindurana amanoti, babikoze bazi neza ko mbere ari uguhindura ibipapuro ayo mamiliyaridi yari anyegejwe. Ndetse ntumbere yo kurondera gukuraho ayo mafaranga y'umurengera yafyatuwe mu gihe ca Nkurunziza, hariho kandi n'intumbero yo guhasha bihanganye byo muri CNDD-FDD bituba Varisito Ndayishimiye. Ku isonga ryavyo hakaba hari General Alain Guillaume Bunyoni, yarafatwa nk'umukeba mukuru wa Ndayishimiye, kandi nawe nyene adatinya kwerekana ko afise amatungo adasanzwe. Ndayishimiye yari yifuza kubanza guheza amanyama Bunyoni aterwa n'ubutunzi afise. Misiri imbere rero ngo bahanategekana ibikorwa byo guhombesha no kugara amasosiyete Bunyoni afise mwe imitahe
nkuko mwanabibonye kandi nuko amakonti ya Bunyoni yose yoba yarugawe. Nishiramwe rero naryo rishobora gutangura kugira ibibazo bikomeye mu minsi iri imbere. Ni FOMI ikora ifumbire. FOMI rero ikaba yagirizwa kwifasha Bunyoni kunyegeza amatungo, igizwa kandi kwihakazi yabo Ndayishimiye akuye mu buzi bwa leta. Mugambi wo gutegura ishiramwe risubirira FOMI ugeze kure cyane. N'inkuru ijanye n'ibinyegezwa biri mu ifungwa rya Bunyoni n'imigambi yo kumuheza mu by'ubutunzi tukaba twaragiye tuzigarukako. Imfizi zigwaniye ivyatsi nivyo bihasigara. Ingingo yo guhindura amanoti hari abanyagihugu bato bato yakoze ko, ariko bitari cyane kuko mu nyuma byagiye birakosorwa. Hari iminsi 10 gusa yatanzwe ngo arico kiringo ntabanduka cyo guhindura amanoti, ko bari uguhana abantu batari bake kandi atakosa abafise. Gusa byarakosowe mu nyuma rero abantu batandukanye boba bararonse amahera yabo babifashijwemwo n'intwaro, dore ko nabo bari bahawe ububasha bwo kugira ngo bafate banakusanye amahera y'abene gihugu maze bayaguranishemwo amanoti mashasha. Muri rusange ingingo ya President Ndayishimiye simbi kubera yari ifise amakosa akomeye mu gihe ca Nkurunziza ariko irakosora makosa rero abandanije yo kwica n'ubutunzi bw'igihugu. Ico gihe rero abantu batandukanye bakaba baribajije ibiriko biraba, nibyo rero vyinyegeje inyuma y'umugambi wo guhindura inoti z'ibihumbi 5 ndetse n'ibihumbi 10. Hari amakuru nkuko mwavyumvise kwa bashikirije avuga ko ivyo by'uwo mugambi woba waratangiye gushigwa mu ngiro. Ubwo no kuvuga ko inoti shasha z'ibihumbi 10 ndetse n'ibihumbi 5 zoba zaratanguye gukorwa umwaka uheze, mwaka w'ibihumbi 2022 ku itariki 7 y'ukwezi kwa 11. Byakoze rero ku bihangange byinshi bigiye bitandukanye nkuko mwabyumvirijemwo Bunyoni n'abandi bagiye batandukanye. Mu makuru havugwa cyane mu intwaro ngibere no kurwanya ibiturire ni igikorwa ca bose amashiramwe adaranira inyungu za politika bene gihugu atasigaye inyuma leta. Cyo ni byashikirijwe mu kiganiro catunganijwe ishiramwe rihaye ihangiro ryo kurwanya ibiturire no kome mu ntumbero yo kwerekana kene kurwanya ibiturire ni intwaro ibereye aho bigeze mu Burundi tariki ya mbere Nyakanga 2023. Umwigisha mu makaminuza ni Masabo Michel hamwe na Maître Ernest Ndikumukama ashikirije uruhara amashiramwe adaharanira inyungu za politike no kurwanya ibiturire afise mu iterambere ry'igihugu. Amashiramwe rero ngiyo ahari mu gihugu akurikirana ibikorwa vya leta akibura kongera agakoza urutunenge ibintu bitaraba nabi, karafasha n'aba bene gihugu mu kubigisha no kubafasha imanza zagoranye. Karero katanzwe na bene gihugu bigize kugira ikibazo ni banki imwe muri ayo mashiramwe yarashoboye kubijamwe irabafasha maze iyo banki abatunganiriza. Bwa rero iyo ayo mashiramwe adakoze igihugu kirahomba byinshi kubera atawukebura canke atora utunenge kare ngo duheze dukosorwe kare n'abene gihugu bakabihomberamwo. Kindi cashikirijwe muri ico kiyago ni intambamyi ayo mashiramwe canke bimenyesha makuru bagira mu kazi kabo, kuko hariho bamwe mu bajejwe intwari iyo babakebuye canke bakabereka utunenge bibaza bigatuma akazi kayo mashiramwe gahungabana bikabaca intege. Ayo mashiramwe rero akabasaba leta ko yofasha mu gufata amategeko abereye ku bantu bose, inzego zose zigakora zubahiriza amategeko kandi sidegembya. Ku buryo rero Rufyiri harongoye ishiramwe Rukome mu ijambo ryo yagarutse ku ndongozi maze imisi zikurwa mu banga akavuga ko bavyakiriye nk'ibisanzwe mu ishiramwe Rukome agira ati ibintu vyanye bikorwa mu gihe mu bajejwe intwaro hagize udakora akazi kiwe neza. Nabakengurukiye cyane ko mwakurikiye amakuru twashikirije uyu munsi wose. Ndagusaba kugira ntuze gucikwa n'ibindi bitandukanye twazobagezaho ku munsi w'ejo. Mane bahezagire.